nkuko nabibemereye rero bantu mwese muko muradukurikirana. Iyi ni Duma, wabonye ko twamaze guhaguruka. Ni helicopter ya Duma. Ukaba wifuza kugira urugendo rwihuse, egera Duma. Sibyimeshere turahagurutse Bujumbura tugiye Ngozi kanya gatoya tuba dushitse Ngozi. Abandanya rero urabona yuko tuko turagenda. Abantu bari kwara helicopter babona inyaruka, ariko uyirimwo urabona ko ari ritme gahoro gahoro. Era hadi baza ko tugeze hejuru ya Kibira. Wow. Burundi ni byiza cyane. Wow. Imibande yose indunga mahagara. Ndabibutse yuko Duma nta bindi twase muri 2040 taragerayo. Ushaka kwiyunguruza byihuse Duma Travel. Tuko tuji Ngozi aho dusigiteramo murabizi. Twa twabibemereye. Voilà. Tugeze mwanya w'ibicu. Ibintu bikomeye cyane. Attention à vos têtes. Urubanza ushaka kuja mu rubanza, ushaka gutora uwawe muzani Bujumbura, ushaka kuja kuramukanya vyihuse. Duma très sécurisé, ceinture, ibintu byose abantu bafite ubwoba bameze gutya baturira n'ikinga ngaha ayi nta ngorane n'imwe. Aha turi hejuru ya Kibira, urayibona Kibira. Urabona amashamba, abantu benshi baratinya helicopter, ariko byo twaganiriye n'uko pilota dutwaye reka natubwira yuko helicopter ahubwo iyo ya mbere yoroshe kuko igendana imoteri zibiri zirashobora gupira rimwe. Urwa motor imwe igize ikibazo iyindi irayifasha muri secours. Hanyuma ngakwibutsa neza yuko helicopter ahantu hose irashobora kwaterisa. Aha naho twogira ikibazo abantu bafite ingorane batinya Lomar Dole, irashobora guhagarara aha ku musozi tandukanye n'izindi ndege saba piste d'atterrissage. Kaze rero muri Duma amafaranga make cyane, ushaka kuja gusimba kuramutsa nyokuru, kuramutsa muvyeyi biroroshe cyane. Bisaba ahantu gusa ku kibuga ahantu hameze neza. Duma turabandanya tumererwa neza, turababwira byinshi. Bandanye turi kumwe mukanya gatoyi tugira dushika Ngozi. Urabona yuko itanguye kumanuka d'altitude, igaragaza yuko tugira dushika Ngozi umwanya muto cyane. Urabona yuko urugendo rwo kuva Bujumbura Ngozi kubanyaruka amasabiri n'usu twagiye kuja, ariko bandi tudurwa urabona ko tanguye kururuka twatanguye kumanuka. Experience vraiment umuntu wese no gira biraryoshe kandi sécurisé nta ngorane n'imwe. Abantu benshi barafite ubwoba ariko bamenyesha ko ntabwo babitera.